Okay, logo ufise nayo ya Chazel yavuye. Ijya logo Uri kuraraba uri bukenge nakubajije ndakubonye. Nakubajije ni wowe nagafutuke wawe wakoze urihindura umenga murafitani isano nako kavuye. Oya kaya karogo n'umugenzi yakampaye. Naho nyine umenga hari muri 2021. Kubera nkigisha page nyavuga ati je nshaka kubikora. Ndabiha abantu muga tishaka ko bamenye. Navuga ati je objectif yanje mukuha abantu nyine bakagerwa tu ibikeneye ko bamenye undi. Cyo gihe narabikoze nk'ikintu cy'umwaka wose ahubwo umwaka urenga tafuta yanje ndacishako. Ijya logo rero kera ko byari bimeze siko bimeze ubunye byarateye imbere kubera ico gihe hamwe nta gaciro bahabwa nta n'umuntu ashobora gushaka imvura ati reka ndamuha ikintu umuntu agipromoting abantu babona yuko ibintu byabo byogera kure bice mu minsi. Je musanzwe je ku mamimzi yanje amafoto nkoresha n'abantu usanga bari celebre bakina amafilme aba Nigeria cyangwa Tanzania banya nabo nibisanzwe kwakoresha ku mamimzi kubera amamimzi ari international ndabona ko bandi mafoto y'abandi bantu cyangwa gatabana na kimwe ikintu ushobora gukorera ko ni foto y'umuntu. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère que mumeze neza, muguwe neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, turi ngaha muri studio comme d'hab, nta na rimwe nigera nicara ndi ngaha jenyene namamba ndi kumwe n'umutumire. Umutumire wuno munsi n'umuntu nari narifuje kuba kumwe nawe igihe kininiya. Dieu merci, uno munsi twamuronse. Yitwa Iradukunda Shalom, sinzi ko nimvuze iryo zina baza kumumenya. Mugabo semye wenyene yivuze na yivuge aramuta abakunzi bacu n'abakunzi biwe hama idondore wenyene. Ndabaramukije abakunzi ba BI TV ni BI. Ku mazina y'abavyeyi bamanitse Iradukunda Shalom. Mugabo amazina y'akazi ni Chazel. Okay. Nibaza ko mvuze Chazel abantu bose baca bamumenya antuko abantu benshi no batabiza dahora akunda kubiraba ni Chazel wa wundi akunda kuduha umunezero ku mastati abantu batanga umunezero ku mastati umumemeur mbega mucongereza bavuze ngo babita gute umumimilord nkuko muvyumva abantu bakunda gukoresha WhatsApp canke Facebook canke iki ku mastati hari abantu vraiment Imana yahaye impano yo kuturyohereza ubuzima biciye mu ma message mu tuptimo bandika. Rero Chazel nkuko mu byumvise twa Iradukunda Shalom mbwa nashaka kumenya Chazel byavuye. Chazel nkuko nyine mu byumva nitwa Iradukunda Shalom. Chazel rero ni konti yanje ya Facebook nitwa Elshaz. Shaz yavuye muri Shalom. Hama El nako n'umugenzi wanje wa hafi akama yambwiye ati nakazina yampaye nyene kagasiyo nambwiye ati kuri Facebook uriyita El Shalom nitwa El Shalom avant ariko mu masho ndahindura nita Elshaz. Rero nk'create konti ya nk'create page ya Facebook cyafata ndabihindura ntangiza Shaz ama El ndayifatanya. Okay. Nkuko uri kurabivuga gutyo onye donc hari abantu nibaza ko atari bakwiteza uko wese naje natangaye ndakubonera niteze kuri ubundi muntu mugabo uri umuntu menga uratekanye cyane uhoze byakenze gute kugira ngo utangure gukora ivyo bintu. Bon premièrement antwange nta memerere bwaze ngahanye ko riganira bon nta no apa yaje bandi meme urabona nta meme wundi ndabona jewe musanzwe bameme twese no kunyanya tumeze umeme haratandukanye n'umukomezi umeme premièrement n'umuntu mu gutwenza abantu kwiwe ntiyatinga kujya abakomezi bameze umuntu ari pose yiyumvira ikintu mugakimva ikintu gitwengeje muga bikaza mu mutwe bikasohokera mu nyandiko muga dashobora kuvyactinga uwa kandika gusa nk'ubunye wewe umunsi wo gutumira nko muri King Sama Comedy ntiwoshobora gutwenza abantu na stand up no show ndandika gusa. Okay bon kenshi iyo nkoresheje umuntu ari cyambere tukoranye ndakunda kumubaza ninde donc kubera hari abantu benshi bashobora kuba bakuze nyine kuri Facebook mugabo batazi turashaka kumenya basi bike kugira abantu bandika biography y'umuntu tubwire bike mu byi wawe wavukiye he urinde wavukiye hehe wakuze umwana ameze gute. Bon jewe navukiye ku Musaga mva muri famille y'abana batatu n'abakobwa binje d'umuhungu jenyene hatangura umukobwa kwikira jewe amagenda hatangura umukobwa amajewe umuherezi w'umukobwa
hama ibisigaye apart yo gukora amaminsi nta kandi kadufise. Nashatse kumenya ngo basi wakuzura umwana ameze gute kera uciga wari uzi yuko washobora kwandika waratwenza mu ishuri warandika utuntu abantu bagatwenga byari bimeze gute? Bon je nakuze ntekereza kubera je bwa mbere hoje nakuze ndi timide urumva ibintu byo gutwenza bimwe byari bindimwe mugabo muhira natera amastori nyine muhira abavyeyi naho tuvukana bagatwenga ibintu byo gukora amimzi sinibaza ko bizoshika hama kunena no natanguye gukora amimzi nyine byanjemwe ndibuka nandi kumwe na sister wanje mu cumba tuko turatera inkuru nyine blague ncambona akamimi kumugenzi wanje wo mu mema hitwa baye hari muri 2021 nahindi muri terminal mwaka wa nyuma mpeza hanyuma ndafata ndandika kiwanje ndavuga ati niko ndabigereza ndabe ngene bimeze sister wanje ari impande yanje ndakandika mbejeje ndakamwereka tubona gute ibintu nanje bana bishobora arabiraba ko nyine numva umuntu menyeranye nta bishasha nyine kandi umuntu ntango wazi ntantu byinshi ubugira byataye acambwira ngo yava mangura guta umwanya ngo rabindi bintu camo ariko kubwira cyangwa ati sawa wari wanditse iki kara gafoto k'umuzungu shasi nuko vumira nanditse gusa kara gafoto k'umuzungu hanyuma kwishuri muri terminale nagirira kurunga kuri Saint Michel nkakunda gufotora abanyeshuri cyangwa ngafotora umuprofesseur karigisha mu ibanga nkaca ngenda nkandika nkavyereka nkashindabika muri groupe ya ishuri buri ni baza barabitwenga ngate man urashoboye kwiri uzora ukire page ngo bishireka ngata yaje na page no kran ntamwanda ifiti numva tugiye kwishuri kandi nize scientifique maya muri no kwiga byari biharu kuri semi spider hill maya muri n'abandi ko ndiga Doga tinu kweje nta mwana bironkera keretse menje school ahari muri shaka biri hanyuma ndabanda yangu ndadukora dushira muri groupe nyene batwenga ndabaryohera ubihera kuba professeur no kubanyeshuri muga muri groupe y'ishuri nyene kandi abana pana professeur wo kwishuri abatugisha ko badufata nk'abagenzi nyene twatera blague hanyuma rero mpirije school nyene ona ko haje umunyeshuri yaje shuri atakaza araronka tani biraka yironkera ona ko bari gwibera muri nyene wicariye atakinyi kurakora cyangwa tekeye byahunda bigerageza ndakira page ndakora nyine buke nkora muga nkabona naho bikorashika ngatifuye ko ndondera umuntu ayifasha ngo bimenyereye niho guca nandika dokore watanguye kubikunda kubikunda none nandikira mugenzi wanje yitwa umeme witwa baye wari wamaze kumumenya namukurikira ndamundikira kuri page turavugana ndamubwira ati nimeze kunuko ndabikunda nkeneye gukora ndabinanje kunogera kure ijambo yambwiye ngo man ibintu ngo wewe naho bijamo gusa ibya bose ukubera ngo bisaba umwete kwango benshi ngo baraza ngo akayivamo kubera abona atakintu kirimo atakintu atamafaranga babironka kubera wumva byari bikiri bishasha ngaha mu Burundi abantu bavuga bara abapromoter nibo babironka minoti mu imbuga zinjiza amahera cyangwa ati je ndabikunda ndikabishije mu je ndavyikorera nta kibazo atakintu kimuzika kunguka kwa nyavya nemva nkunda kwa nabikora nka abanyeshuri bavyakiye neza navuga ati reka ndabe kuno bigeza kure hanyuma yaca aramfasha arambwira amastrategie kugira ngo page yanje duke ndabikurikiza rimwe maze arampa ide amfasha hanyuma bigenda bigenda biraduga kugeza n'ubu logo ufise nayo yashaze yavuye ijya logo uri kuraraba uri bukenge nakubajije ndakubonye nakubajije ni wowe nagafutuke wawe wakoze urihindura umenga murafitani isano nako kavuye oya kaya karogo n'umugenzi yakampaye naho nyine umenga hari muri 2021 kubera nkigisha page nyavuga ati je nshaka kubikora ndabiha abantu muga zishaka ko bamenye navuga ati je objectif yanje mukuru abantu nyine bakagerwa tu nibikenewe ko bamenye undi cyo gihe narabikoze nk'ikintu cy'umwaka wose ahubwo umwaka urenga tafuta yanje ndacishako ijyarogo rero naravye ikintu nashaka kuri profile ndavuga ati ifo ko nshira ikintu kuri profile ku buryo kizoza kiranga ku presentaje avuga ati akantu wakabonye ni Chazelle imbwa zishaka kubona visage yanje no rero mugenzi yaciye ancaguza tw'utuntu twinshi byo natujya arambira ngo nakoresha ka canshima kagice ndagatwanda gashaka kuri profile ata mpamvu nimwe ubetse mo karazwe nakaravye ndagashima hanyuma nkaraba
memes nivyo ziragera kure muga kari kuri profile gusa mugabo n'umundi nikaza kwerekana uwo ari we exactement ukora ama donc memes yawe ukabona ko abantu bayiravye mugabo ukabona nta kintu kimwe cerekana ko ari wewe wayanditse cyangwa gatireka fateka akaboko kari kuri profile ndagashije ku ma memes kuburyo izogera aho uzavuga ati kavuye kuri ya page ya Shazira ndagashirako yayi objectif rero okay urumva haraheze imyaka ishika kuri 3 uri kurabikora umaze kubona yuko uri kurabikora uravyanditse uratangurura uramenyanye nabo bameme nyene bari ngaha mu Burundi wasanze uko wari uvyiteze niko wabisanze vyakenze gute bon je ubunye amimi zazigeze ico gihe nabitangura sinaza ko bizohava bigera aho bigeze ubu numva ko bwa mbere twebwe twa ameme kwanza abantu beshingira bibaza yuko ari abantu menga bataciye ku ntebe y'ishure banyine twandika ibirofa urumva gusa benshi twarize imbere ubunye muri ndafite team dimwe ameme 11 twese twahejeje amashuri ameme 11 donc ni 11 ni effectif y'abameme bari ngaha mu Burundi cyangwa oya deja ari amatima 3 gushira iwacu ni yatanguye ngaha mu Burundi imva ni team ameme basi navuga yuko batacize intege kandi batanguye kuva kera n'ubu bakiko barakora okay rero uko navuga ati kera ko byari bimeze siko bimeze ubunye byarateye imbere kubera ico gihamwe nta gaciro bahabwa nta n'umuntu ashoboye gushaka imvura ati reka ndamuha ikintu umuntu agipromoting abantu babona yuko ibintu byabo byogera kure biciye mu memes mugana murumva niko mwari mubeze namwe ntimwize twize nyine ko byane bigitangura ngaha mu Burundi deje ico gihe promoter nibo baronka amadira ariko ndi umuntu atanga ko twizera yitwa Kijaje uramuzi Kijaje akora amagato Kijaje rupatisi antuka ngira ngo hari abo bamuzi niba atanga twizera dukoresha nka team arabona ko ibintu byacu ibintu byo biragera kure biciye kuri twebwe amanando batanguze baratwizera ko ibintu byacu bigenda baraduga ukibuke okay none nk'ubu iyo wicaye ukabona abantu bariko dimo uricaye muri groupe y'abantu kuko chaque fois hari ahantu hari abantu bama bafite ama memes mashasha ukabona umwanya wose barayazanye atwenza agirana mukora misi yose nk'abandi bigenda gute bigufata umwanya ungana gute kwandika memes kwandika memes jewe umwanya wari sindandika umwanya wose gusa niyo ndi nk'ahantu nkimvira akantu kanje mu direct caja muri block note nkakandika mu gihe atamwanya mbafise wo kwicara ngo ndagakora canke ndi mu bantu nkumvuza akantu gatwengeje canke nkabona ibintu byabaye bitwengeje caja muri block note nkandika nkakabika ugasanga muri block note ndatubitse hanyuma uko ngenda ndaronka umwanya ndabukora kubikoraho ntibigoye n'unye nicaye ngaha ndaduse muri block note na Disney dukora ubunye uturavye ngahanya ushobora kwandika meme turakora ikiganiro ayakwe mugimba ndi pause ndiko ndarabira kuri ngene bimeze nkabona amakayide hama ngacambika muri block note ndose umwanda ashobora gukora n'utumyizi nka 10 mugabo ashobora kudupostinga rimwe mu munsi umwe ndavuga ati kumuza ashobora kubaha nka 3 canke 4 hari igihe mushoma ukabura yide ukamara nk'imisi utari kurakora ndimo basi ukora kangahe kundwe uposta kangahe amameme jewe imposta misi yose dolande ya dimanche mugabo posti mwimwe oya musanzwe jewe amameme impostinze make ku munsi na 3 3 posts par jour abazori zike kesa icyo munandi ma publicité ngaho simba na haruwe kwa kuna ndashobora guposta nk'abantu nyene bakina ama publicité ndagira ku murango nandi mwijoro abara ama memes gusa ndekura rero misi yose 3 ashobora no kurenga mu gihe amahida yabaye menshi cyangwa mbona ama memes ndafise ndayikora nka 3 mugana musi washobora nta musi ushobora nashize nta na rimwe ushobora ifuma ziba zibiri mugana musi yanashize okay nani ndakubajije rero iyo wicaye mu bantu ukabona abantu bariko baratwenga nk'ibintu byawe washizeko canke wiyumva gute timo wipowe nk'ubunye wozuga tutakuzi ukipresent iyo uri kuri present abantu mu bantu uvuga ngo nitwa Shazelle cyangwa uvuga Shalom oya je musanzwe sinkunda kwiyerekana niyo ndi mu bantu muhira abiwanyu barabiza bon famille yawe yose barazi kuri Shazelle wundi yandika canke ntavyo bazi barabizi okay barabizi gusa Ego harabishika naho je mba ndi muri bus nkona navanye kwinjira muri bus nkabona ndi nk'ahantu dufate nk'andi ndakora iganiro dufate nk'utubwirije nkakora akantu k'agaposta nkacinja gufata bus kandi nshobora guhura n'umuntu yakarakara bakaratwenga twicaranye ugaca wumva umeze gute wewe urumva nyine ari sawa ko ibintu byanje ko biragera ku bon kuba ibintu byawe uba wiyumva gute mu mutima wawe kuko urumva reka te un star uri umuntu azi uri umuntu bon kujya abantu ufise abantu bagukurikirana benshi kuri Facebook 135,000
personnes bagukurikirana Instagram sitavyibuka neza kandi nibaza ko ukoresha n'izindi mbuga uba wiyumva umeze gute kuko uko tuzi abantu iyo uzi bikuzwi urumva ko hari akantu usumbije abandi wowe wumva umeze gute shaje musanzwe nta nuko niganda navyumvira ngo ivyo ko n'abandi bisana jewe ukuntu meze mwana no kw'ishure nk'ibitangura nyene sinashaka ko abanyeshuri bamenye ngabo bazi biragoye abari abanyeshuri bari proche umwasho bwa ati ni naka hari n'uwo tukize kwa bagenzi n'ikintu c'amezi abiri ataramenye wondi dupowana uko nyene kwa mukwipresenta sinza avuga ngo twashaze no mu izina ryanje twabagenzi urumva nyene no nyene isantare tukavugana mugabo amaze kuja mu byo bindi akamaze kumenya ibiki n'ibiki usanga ariko arakomplika ibintu ngo agendana n'umustar ngo ibiki n'ibiki byanje sivyo bashaka umugenzi nyene afata nka Sharome nyene nk'umugenzi urumva ata simba shaka kwerekana basi ko ndi umuntu ari hejuru sana niyo mpamvu nakunda kwipostinga kuri page wipostinga he none kuri page nyamara ni postinga gusa nikikabaho nk'iyo ari kuri anniversaire yanje ni postinga canke dufate hari n'igihe hari umugenzi afise photo studio murangenda kuri photo zibiwe numva ngaho cyo byo kwipostinga rero ndumva mutinda hama muri famille naho bavyakiriye gute iyo babonye ko hari igihe mwandika ibintu ukamenga birateye isoni hariho utuntu ushobora kuvuga uti nk'iyi sinoyishira ko abavyeyi babona bon sinzi exactement ko babo vyandika sindavyibuka neza mugabo uratse ko bibaho naho iyo abavyeyi babazibonye nka ziya nawe uco bigenza gute kuko peut-être naho nyene baragusapotinga bimeze gute nawe bon naco bitwaye ko ababizi yuko ubunye aho bigeze ko bayibona abona ko ari nk'akazi wanje kanze nimbeshejeho ni nk'umu artiste none aba artiste nabo bari indirimbo z'ibishego n'abafite amafamille ubwo ko babazi yuko ari ibintu bakora nk'akazi barabareka avuga ati kayikorere we ntivyigeze biba intambamye oya nta kibazo vraiment n'aba sister bawe abakuza aba uncle abakina n'umwe vyigeze guteza ikibazo kuri ivyo bintu oya mu gihe baba bakuzi ingene umeze ntazo batakazo vyotera kubera tubwo objectif yacu ivyo twandika si ibintu tubamo twandika ibintu tubona muri societe urumva twe rero tugomba kuca tubigira kugira ngo muri forme yo gutwenza abantu si ubuzima umuntu aba abayemo ni ibintu akora kugira ngo atwenze abantu bibahe ko ivyo twandika antuka byose biraho ni bibaho mu muntu ze nuko gusa abantu bashobora kuvyakira ukunda avuga ati ibintu none ko yenza vyandika antuka ni ibintu abayemo canke ariko siko biba bimeze ushaka ko nabonye ku mugenzi canke ari inkuru numvise sinureka kuyibaha ngo nuko ngo ari ibintu ngo biteye isoni kandi ari ibintu bibaho mu buzima gusa twebwe ntuze yacu ni kugira gusa target yacu ni kuba twenze si ibintu tuba tubaye mu buzima busanzwe okay hama kuri mufitanye imigenderanire nyabaki n'abandi bameme b'abandi bari ngaha mu Burundi canke urashobora kuba ufise umuyidole wundi w'ahandi atarongaha bimeze gute bon tubameme ngaha mu Burundi kweri sha turahuza vraiment nta gwangu ruhari nta competition tugira mu wese akora uko vyiyumvamo mu mahoro nta muntu ashobora kugisha ari uwundi ngo umujama ngo aranduga ngo ibiki n'ibiko ya mu wese akora uko vyiyumvamo ariko abantu bose bari muri iyo game bari muri game imwe baba bafise ibintu usanga ati unyarakiza ransize canke aronse abantu benshi bamukurikirana canke ariko araronka ibiraka vyinshi gusumba jewe nta mutima mubi bibatera murahura mukicarana mukaja inama mukavugana muti tugomba dukorere ameze uku unye cangwa nkuko nakubwiye turafise team nyene ya meme nakubwiye rero team usanzwe na target twari dufise n'ivyo vyari birimo kwari gushira hamwe nta meme nyene twabitanguye kuva kera urumva nawe umuntu ari muri team ubu musanzwe isi nk'ikiri nka team ubu twarabaye nka famille kubera ntidufashanya gusa mu vyeka memes n'ivyo mu buzima busanzwe turafashanya bagira lo social kugira abandi bantu bose bashobora kuba bahuriye mu bintu voilà mugenzi wacu agize ikibazo tukamushigikira ikindi musanzwe twebwe ntitugishira mu mutwe yuko dukorana nka team ubu turi nka famille okay none ko ari igihe mukoresha ama image y'abantu genre amafoto y'abantu ugasanga muko murabahindura forme ne bijya navyo ntibishobora kubateza ibibazo je musanzwe je ku memes yanje amafoto nkoresha n'abantu usanga bari celebre bakina amafilme aba Nigeria canke Tanzania bajya nabo nibisanzwe kubakoresha ku memes kubera memes ari international ndabona ko bandi mafoto y'abandi bantu cyangwa gatabana na kimwe ikintu ushobora gukorera ko ni foto y'umuntu yoba ari ngaha mu gihugu atari celebre ushobora gutora ifoto y'umuntu nawe witwe ngo ushobora gutora ifoto y'umuntu ntazi
washobora kuba ari nk'umurundi avuga ati ngeka nkoreka ivyo byose ngo uce postinga wapi nako page yanje kwikana n'abantu benshi ushobora hano usanga atabashaka ko yishira ku mbuga ngo abantu bamubone canke ibintu ushobora kwandika nk'ibintu bibi adakunda nk'ivyo ushobora kubikora mbere ko ndayiposta nayikunze ndamwandikira ari mba ari nk'umuntu nobanzi ngati ari ifoto mu artiste azwi canke iki artiste wo nta na kimwe bajye wo bazi ko ivyo babishakira bari promo ko bamukorera ndakumva nk'umuntu asanzwe cyangwa nka mimi uka gukora umujama yari yamajya bagira muri Samsung n'umujama yayimpaye arambwira ngo ifoto uyikorerako ntabwo gatego kweri yinye ashikoro nka ide biroroshe hamacambwira ngo yikorere ko rero cyangwa DJ ushobora kuvuta umuntu utazi kandi atanazi ntazi ko anabikunda ashobora kubikora usanga bimbwira ikibazo cyangwa ati banza umubaze wumve yuko yovyemera no autorisation amanda yikora hanyuma caramwandikiye ashasanga n'umufana w'amamins nshanda yikora ndayishirako donc murafise namwe fan base ya murafise abafana biwanyu mu kubunye muba muzi ko mufise nk'abafana banga nko mwoshobora gutegura namwe nka show bon twebwe duha dutegura utuntu dupari twageze kugira iyo team itwa Bundan Meme Lord nakubwiye ko Meme Lord ari umumeme ahubwo ni Bundan umumeme wo mu Burundi iyo ntuze ya mbere twakoze twayikoreye kuri DCR yari anniversaire ya mbere iyo groupe yacu ya mbere mu Kigobe DCR mu Kigobe yari ya mbere yari pari yacu abantu bya ibintu byiza kweri ndakwese ngama video n'amatelefone nani yaraje hari abantu benshi vraiment mwakoze genre muca mukora nka show imeze kuko wambwiye ntimutamba ntimushobora kwatinga ntimushobora kubwirana muca mukora iki show umva ngene bigenda turategura nk'ibintu biba umva no muri show no muri rimvyi iyo ateguye nka show canke pari si wowe nyine aje imbere gu present n'abantu benshi bazo present ibintu byabo byinshi cyo twategura nk'abadanseri hakaza manke bagatambuka iki niki mugatwe umwanya wacu keze twaragenda imbere twese tukipresenta imbere y'abafana ko nabo batuzi benshi no kwiposta hanyuma tukabatera blague nyene zikiya nyene hagati yacu tukabwira amaso nk'ubu nyine kurambaze kumva bashaka ibintu byacu nyene bimeze ko abantu tukakunda kwiyerekana tukabwira ibintu byacu nyene bimeze bakatwumviriza vision wowe ushaka nko kugera he basi vision ku vyerekeye nyine vyo memes bon memes je nshaka ko badufata nk'abartiste kujya comedy ko uyu mukomedi nawe nyine ari mu bartiste aba dessinateur basi tuje muri entertainment kuja ko baririmbyi ba comedy urumva amemere peut-être ngani ko dukunda kuyerekana byavyo bari ivyo mugabo je target yanje nuko twinjira muri entertainment urumva nani mo irimo deja c'est divertissement ajya numa muri ko muratu divertissa none ajya bamimya yanyu n'ibiki n'ibindi byose bone baza ko bitarinjira neza muri entertainment kubera urabona muntu nze murajya ama competition aho uraba y'aba artiste bazi ko kuna bavanga abaririmbyi n'akabama kabama kategori y'abaririmbyi kategori y'aba comedian n'ibindi abandi ba artiste batandukanye voilà mugihe yo twemeye muri entertainment cyangwa dukwiye kuba turi mu namwe bakabemvita namwe amaze kubipropose mukagenda nko mu gihe baba bariko barategura nk'ivyo bintu mukavuga muti natwe nimudushemo bakabankera kuko bambwiye ko mufite team nabo ibyo turiko turakurikirana kweri turiko turakurikirana nibaza ko muri uno mwaka hariho muzeyi imwe bazava badushiramo niyo ntashimye kuvuga gusa bibaza bizokunda ikunda kuba mu mpera z'umwaka okay hari igihe mushobora we hari igihe uraba mimi y'uwundi muntu ikagutwenza neza cyane ugacupuka ati nanje uyu muntu urabara arankoreye umunsi nko umumeme wemera ngaha mu Burundi gusumba abandi nemera uti nanje uyu nyine yakoze ntuze sinogira umwe mugabo bakamvuga nk'abashika n'abandi bose barashoboye gusa nashobora kuvuga nka batatu ba mbere naho rankunda avanye ko ndabikora basi nofata ndavuga ko ari nk'abayidore banje basi avanye ko ntangura hariho witwa bahe ngo nabinzanyemo hakabaho na Manyanga ni bane kwanza bahe Manyanga witwa Classic for sinzi ko muzi ubu hari na kushaje witwa ngo dutwenge hamwe ngo twenge abo nibo nakurikirana sana avanye ko ntangura abandi nagenda amenya mu nyuma namaze kubijamo abari international nabo barabaho nko mu Rwanda canke mu bindi bihugu kavuga uti ndafise umuyidoli wanje nawe nenda ubwo sanzwe nkunda yitwa Capo no muri Niger
agiriza igifaransa niko muri Niger gusa ni babiri hano yitwa Beber bo no muri Niger ndamuzi no muri Niger gusohoka po sinzi ko ayo bari muri Niger gusa babiri ni nkurikirana sana. Okay, imbere ko turangiza ni kihe kintu none uwo genre kibagora cyane gose mwebwe en tant que muri ivyo atari bijya batubwiye nk'ico kindi wowe uvuga ati iki kintu vuma kiratugora bivanye no umva urakora nakazi kuri mwebwe nko wari uri kurabivuga twebwe tubona ko ari ibintu bitwenza biraturyohera kandi si jeje nyene vuma nibazikora abantu benshi kuko baratubona ukabona bariko baraduhana urinze ubona ikintu abantu umuntu ashobora kubona agacashe gira screenshot ubwo nyene yagaca giposta nawe caka kirongo kirundi muntu nuko kiba camuryoheye mugabo abatazi inguvu bibasaba canke umwanya bibasaba canke kwara akazi ni iki wobabwira kibakora cyane mwebwe nico ubona basaba n'abatwumviriza kitugora cyane shani baza ko bintu hanini bitugora kwa twe tubikora nyine twiberengaho nyine twipoye si ibintu ukora ngo wiruka ngo uhure n'amasrago menshi ni ide yawe gusa ugira ukandika gusa iri ntambamye sinzi ko zishikaje cyane cyangwa abandi abantu baraduha image tariyo romva abana nk'ukikono bivuze ngo none ngumva bimeze gute ngo hari ibintu ushaka kwandika ugasanga ibintu nyene biteye isoni kiniki abantu benshi baduha image itariyo ugasanga nkaho ntari bwambaye ntazi ngene meze wazi peut-être sinzi image wabumpa muga ico ndisho ndisi ko usanze bitandukanye n'uko warunze rero twebwe image muri societe baduha usanga itandukanye n'uko turi ahamemera niko wanye utatu murundi mu zirabe n'abantu turi pose tuzobatumira muri nka batatu nta kibazo n'abantu turi pose peut-être nta n'amajambo menshi tuvuga wanashima nkabaheho ho mubonye asharisi yaho yakundusha kuko umuntu wese yasana sasa rero ivyo dukora nko nabivuze ibintu tubona muri societe inkuru tuba twumvise ahandi ibintu twabonye niba ari ibintu tubayemo nibarenze nk'ikintu bavuga ati ikintu gisona nabi kwe nawe yacanditse ntibice bisigura ngo nikomeze cyangwa ngo nubwo buzima mbayemo ahubwo je nakigwaye kugira ngo gisome gishobore kugutwenza tu. Okay, iyo utari kurakora ama memes cyangwa utari kurakora cyangwa utari kuragira buri kuko iki jewe film kwenda kunda kuraba film nzagute nkunda kuraba amasaison ya arabara bindundi arabara abanyamerika oya nkunda kuraba zo mu Gifaransa hama nyuma y'aka kazi nabikubajije urabikweba basi akazi kawe doteref naka akazi kanje kandi gukora naka aya no mfise cyangwa nshaka gukora n'umuntu avuga ati je ndashaka gukora tufata nk'akararo nkaje nkavuga nshaka gukora kuri BBC ndabishaka cyane we nawe nk'ubu ikintu wumva ushaka gukora ni iki ya kwese nuvuga ngo akazi kanje nshaka gukora naka jiyo akazi kose kabonetse mfa kubona gusa ukanyorohereza ndagakora. Okay, bon babwire ingene uhora ukorera akazi kiwawe kugira ngo promoting ibintu byawe canke iki hari abantu bashobora kuba baturaba batari bazi ko ushobora gukora ama publicité y'ibintu canke iki mugabo ndazi ko ushobora kubikora kuko ufise abantu benshi bagufollowinga hanyuma n'abakeneye ama memes yawe kuza barayaronka batayakuye ku masitatu y'abantu bayaronke ukiyashira ko directement babwire n'ingene bo bironka. Bon ndababwira abantu premièrement bakeneye ama publicité ubu nye musanzwe ntuvuga yuko memes ziri mu bya mbere bipromoting ibintu bikagera kure akaba ndashaka gukora nk'akantu tubigira sous forme yo gutwenza ndashaka gukora publicité muri mimi twenza ubika gutwenza mugari publicité ugacitora ukayishaka kuri statut vyagutwengeje mugari ngo publicité usanga ya message ntiyatangiye kuri page yanje gusa bigiye no ku statut y'abantu usanga message ikiragera kure none uva mu Burundi tushobora kumenya ko ari publicité wacha ko umva le message en soi baza kuyimenya cyangwa baza kubona ntuzenye message behind baza kubona wewe memes gusa baza kubona ko ari meme mugabo iyo publicité umva baza kuyimenya publicité barayimenya kubera ni dusanga tumenye dusanzwe dukora nyine turemye ngene tubigenza ndashobora gukora meme mo publicité en même temps twengeje urumva ushobora no kuwegura ushobora no kurabika gutwenza naho towariza kuri statut mugabo mu gihe ari amajambo twengeje iragira statistique nziza ari meme ubona yuko twengeje kandi ari publicité. Okay, rero hanini publicité iri muri meme muri kino gihe niyo ya mbere inyaruka kugenda urumva kubera premièrement
umuntu yakasoma publicité hano byuma publicité agisoma izijya caption bandika agisoma gusa akabona izo publicité acharengana ariko twibwe twandika amajambo make abaho umuntu ashobora kuduza mu masegonda atarinda no kuduza ahubwo mu masegonda nkangahe message baje kuyumva urumva niko navuga rero abantu mukena publicité nuko twegera tugamameya bagira publicité tubiciye muri memes ni message iranyura ukabwira kure hawe mikindi naco kono bakeneye ama memes yanje vyihuse ndafise chaîne kuri WhatsApp sinzi kuzi ko kuri WhatsApp ari amashene ari amashene bon yego uko bayakora ndabizi mugabo yone je ndafise chaîne avant yuko postinga memes kuri Facebook banza kwishira muri yo chaîne ya WhatsApp mazi misi nza ndatanga link kuri Facebook sinzi ko peut-être hano bamaze kwijamwe barabizi biroshe yoyo winjiye muri chaîne directement amamiza shayi naho no bana posting zavuye kuyinjiramo yose yasangamo memes yose maze gukora yose arimwe kwa bantu rero zabakeneye kuzabakeneye memes yiwanje bitaba batenze kuyakura kandi canke wabuze umwanya kuja kuri Facebook bayikoreshereza WhatsApp sinzi ko nza kubaha link uraza kuduha link tuzoyishiramo muri description abantu nibayishaka bazoyitora ko nabo shazo urakoze cyane wakoze kuza bon je nakubwiye ko image na ko narinda kwiteze sinzi ko nabandi abari bamuzi ko ariko mwari mumwiteze mugabo wakoze kuza murakoze kukazi mukora muraduha umunezero muze mubandanye muza muranongereza ku munsi niba wahora utanga 3 uzuratanga 4 canke 5 kumaranyongera akazi mwebwe nivyo ari sawa ndabashimiye nawe mwese mubandanya mutwumviriza eko nibaza yuko mwamenye bon peut-être ikindi gihe nitwamutumira uzotwitaba dushobora kuganira undi munsi abamukeneye ni Chazel kuri Facebook Chazel kuri Instagram ni hose imbuga zose akoresha ni Chazel kuri Instagram ni Chazel memes ama X kuri X ni Chazel memes naho gusa ni Chazel memes hariyo konti ya mbere nari mfiseyo yani bagiye modo pass na chengiri yindi ya mbere ni Chazel memes ariko yakabiri Chazel memes okay donc kuri IG ni Chazel memes oya IG ni Chazel memes kuri X ni hari Chazel memes okay murakoze mwese rero mukamimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu